rero muze muraraba n'umwanya muze gukoresha ikibazo cyose ubajijwe ufise umunota umwe. Barakubwira bati ingo tujane maze iterambere ryorohe mu gihe turi kumwe. Ni Miss Burundi 2025 yamaze kuba igera aharyoshe kuko nyuma y'igihe bariko baragenda bandika bagiye batandukanye aho ibi byarangiye igenekezo rya 15 kwezi kwa kabiri 2025 uyu mwaka nyene ucawumva yuko ubu hari izindi process ziriko ziragenda zibandanya ubu hakaba hagezweho igice cy'ama auditions ari nayo nkuru ngiye kuba ndagushikiriza muri kano kanya. Iterambere kugira ngo ngende neza nuko haba ugufatishanya ukuja hamwe no gushira hamwe kugira ngo bibe bigenda neza. Barakubwira bati rero muri Miss Burundi 2025 hiyandikije abakobwa 107 mu ntara zitandukanye arizo Bujumbura, Burunga, Butanyerera, Buhumuza na Gitega. Izinzi zigize igihugu cy'u Burundi muri za ntara nshasha zagutse abona ko bava mu mazuna atandukanye mu gihugu cyose cy'u Burundi. Abakobwa beza ubona ko bashajije basa neza ariko kandi haravamwo bangahe kugira ngo bashobore kuba babandanya mu gice gikurikira. Hari imigwi ibiri kugira ngo audition zigende neza. Imwe yabaye igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu hari kuri Zion Hotel aho uyu munsi dimanche ariko harabandanya audition igira kabiri ni kuvuga ni le 2 mars canke igenekerezo rya kabiri ntwarante abona ko hasabwa yuko muri audition yabaye je kwa gatandatu bakuramo 30 indi audition za kubuno munsi ku munsi wa Mungu bagakuramo kandi abandi 30 maze abo 30 baza kuba bamaze ko batogwa muri audition muri abo 107 bazobandanye mu gice gikurikira. Je nitwa Fulgence Mika kanda subscribe ukanda na like ariko ndagusabe ukurikirane uko vyari vyifashe namwe mu majambo yagiye ahavugirwa. Mwese nizere ko mumeze neza nkuko mubizi uno munsi kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa ntwarante umwaka wa 2025 turamutse twakira igikorwa kiri mu bya mbere bitunganijwe n'ishira hamwe Ingomag ishira hamwe risanzwe ryarahawe na ryararekuriwe n'ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu ingenzi gutegura rino higanwa Miss Burundi umwaka wa 2025. Abo twari kumwe ku munsi wa gatandatu heze twarashoboye kuyaga ubijanye n'ingene rino higanwa ritunganijwe n'ingene ivyandikwa byagenze. Ni byinshi twashoboye gutanga ko umuco nk'abariko baratunganya kino gikorwa. Ntambwe rero y'ibikorwa igeze kure uno munsi rero turamutse tugira novuga igikorwa cyo gushobora kumviriza umugwi wa mbere wabigeme bifuza gutogwamwo abigeme baserukizi umwigeme mwiza wakaranga kandi aciye ubwenge mu gihugu cyacu Burundi mu mwaka wa 2025. Igikorwa cy'uno munsi gitanguye n'ibyo gitevye umworosha w'amajambo yabivuze yuko twacerewe tukaba dusabye imbabazi mwebwe abakandidate muri no higanwa twongera dusaba imbabazi abamenyesha makuru n'abandi bafatanya bikorwa muri kino gikorwa. Tukaba tubijeje yuko dutanguye kino gikorwa ku murindi udasanzwe kuko tubaza gukora ducunguza umwanya umwete ducunguza umwanya ibikorwa kugira ngo ama audition kuno kubumviriza no kubaha akaryo ko kuvuga umwe wese kiri ku mutima wiwe bishobore kugenda neza kandi dushobore kuyaga twumvikana. Twongeye kubakengurukira ku kigoro mwagize twongera tubatera intege kuri iryo shaka mwerekanye mu gushobora kuza nk'abigeme b'abarundikazi muvuga muti koko turafise icyo dushaka guterera dushobora guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nukuri mwikomera amashikandi mwebwe 50 nukugira kandi tubereke yuko rino higanwa si higanwa ryugurura abantu bamwe ni higanwa ry'umwigeme wese w'umurundikazi. Nibwo butumwa numva nubashikiza muri kano kanya. Rino higanwa ni ry'abarundikazi bose, rino higanwa ni ry'umurundi wese akwije ibijya tuba twasavye nk'amakritère. Rero tugomba dutangure aho mwebwe mwinyandikishije mwebwe 54 mugize umugwi wa mbere muza guca imbere y'umugwi uza gutanga amanota. Muraza kuza umwe wese muri mwebwe aza kuza
hagarare murabona aha imbere yanyu hariho indinganizo nyene bicapuwe ingene muza kuza kuva mugiva hanze gushika mwinjiye muri ino sale muza gukurikiza urwo rutonde hama mukiva hariya muri salle d'attente muraza kwinjirana hajya muri urya muryango hama muraza gukurikirana zirya sinye bijya bicapo biri hajya hasi mushitse hajya aho inyuma yanyu muraza kubona indi sinye muyihagarareko bagenzi bacu bari mu byerekeye gufata amasanamu babafata amasanamu yose ashoboka hama muce mwavansa murabizi mwese yuko mu byo tuza kuraba harimo kandi n'ingendo ingene umuntu atambuka ndazi yuko hariho byinshi muca mutangura kwibaza hari ibikorwa tuzokorana hari ibikorwa byinshi tuzokorana mwebwe turaza kugira gusa kugira ngo tugire iciyumviro rero mubifate nk'uko turi ku gikorwa namwe muri ku gikorwa kugira ngo ushobore gupasa ino etape biraza ko gusaba kugira effort il faut nous donner le meilleur de vous-même muri mihiganwa ngira murabizi iryo higanwa risaba du sérieux risaba du courage rirasaba de la force rirasaba de l'énergie rirasaba kugira kabijya abandi badafise kugira ngo ushobore gupasa uturusho duhari cyangwa ama avantage ahari mwese murabizi nico gituma mwiyandikishije kuko mwifuza kuba umwigeme muserukira abandi mufata ijambo imbere y'abarundi mubabwira ico mubiyumvirako rero nakaryo keza yuko umwe wese ashaka kuronka ugo rugori rwo kwitwa umwigeme mwiza w'akaranga kandi aciye ubwenge mu Burundi mu mwaka wa 2025 abikorera rero tubahamagariye muri kano kanya yuko uza guca imbere umugwi w'amanota abe yitunganije abe yipanze mu mutwe abe ashize amanga ashobore kuza adefanda icyumviro ciwe adefande yishure nibibazo bisanzwe cyane tuhava tumubaza nta si kibazo novuga cyo muri kaminuza aje gukora ariko ni kibazo gisanzwe cyo kugira ngo dushobore kuyaga twumve ubumenyi afise twumve icyo yiyumvira twumve twaza kubiyaga ntaco abataza gutogwa nibaza yuko ntibize kubatera ubwoba ariko muyiganwa nuko rero twifuje yuko mugumana soko haje mwerekanye kuva muyandikisha kuko murabizi mwese yuko intambwe ya mbere kubriza ubwoba vya mbere ni kuja kwiyandikisha ubuheje kubriza ubwoba uba werekanye ubutwari uba werekanye le sens du leadership iri muri wewe iyo ntambwe rero mwarayiteye nico gituma n'ubu tubana tubankuhaje sindi jenyene rero muri bino bikorwa jewe nitwa André Hakizimana nkaba nsanzwe ndongo ya agence umuringa hari abayizi muri mwebwe haba kandi nkaba ndi mu mugwi uri kurafasha gutunganya bino bikorwa